Kuva mu mpera z'umwaka uheze Nduwimana Wilson agandagurwa, umuryango wiwe ntiwasubiye koroherwa kubera ko baciye bagerageza kurondera gushengeza abo bikeka ko bagandaguye iwabo. Abegereye uwabikoze baciye batangura iterabwoba, hageze imbere aho babishiramwo ivy'ubwoko. Uyu n'umwe mu bavuka zone yavyiganiriye RPA. Imisanzu kuva nyakwigendera Nduwimana Wilson apfuye haciye haduka ingorane zidasanzwe, haduka ugushamirana gukomeye kuko hariho umugwi wabaye uvuga ngo nta kuntu umuryango wari kwitwara ngo witwarire abantu. Urumva aho n'igihe bari babonye umuryango ugiye kuzana amakonvokasiyo yo guhamagaza abantu bamwe bamwe bikeka yuko urupfu hari ico babiziko, rero baciye batangura gushamirana, haduka umugwi uvuga yuko umuryango wari kubiheba, amajambo nyine aravugwa, baca batangura kuvuga ibintu vy'akahise kabi v'72. Rero ivyo bintu bikadutera ubwoba cane kuko na nyakwigendera mu gupfa nawe nyine batanguye kumukoma ibintu v'72 ngo abatutsi ivyo bakoze 72. Mu bisanzwe umuhizi Nduwimana Wilson yagandaguriwe ku mutumba Mugara wo muri zone Gatete aho yari akorera, ariko akaba aturuka ku mutumba Karagara muri zone Buruhukiro. Uyu musi rero abaje gutera ubwoba umuryango w'umuhisi ni imisoro iva ku Mugara, ariko bakaba boba bashikira kuwitwa Nezerwa Ayubu yigeze kuba arongoye CNDD-FDD kuri uwo mutumba. Ku murango rero iyi misore abari abasivile, ariko hageze mw'ijoro bagacika abapolisi. Baraza mugabo bafise ababakira, bafise aho bashikira. Nezerwa Ayubu niho bashikira, uwahoze atwara umugambwe ku mutumba wa Karagara. Ukuza bakiza mu gatondo baboneka yuko ari abantu baje n'imbonerakure, nta mwambaro wa gipolisi canke abasirikare baba bambaye. Mugabo bashitse ku mugoroba abantu baba baje barahinduka, ugasanga bambaye izo mpuzu. Mubonye nk'umuntu ahagaze ahantu kandi afise nk'inkoho, kandi urazi yuko nawe utumubona mu myizige, benshi baca biruka kabisa, ugasanga abantu barara ubwoba muri ubwo buryo. Abaje ku munsi wa mbere bari baje barongowe n'uwo bita Kiribata, niwe yaje barongoye abaza kumuranga. Abavuka zone rero barasaba uwo muryango ko wokingirwa. Ivyo nico gituma twasaba yuko abajejwe umutekano boraba bagahagarikira ibintu, kuko tubona yuko natwe twokwikingirwa ako karere n'umuryango wabuze ugakingirwa. Ikigeretsweko ejo ku mugoroba hariho imbonerakure yatubwiye nyene iravuga yuko ifise inkoho ivugira mu bantu mu kabari. Uruganda rwa RPA rwarondeye Nkuriragenda Jean arongoye zone Buruhukiro, ariko tukaba tutashoboye kumuronka. Tubamenyeshe ko umuhisi Wilson yatase n'umusore wo ku mutumba Mugara muri zone Gatete kw'igenekerezo rya 21 Kigarama umwaka uheze. Ico gihe uwo musore abegereye umuryango w'umuhisi bavuga ko yamutuka amubwira ko azomwica, ikiziga ciwe kikazibizwa uruzi Buzimba. Kw'igenekerezo rya 23 uko kwezi nyene ntawasubiye gukubita ijisho Wilson Nduwimana. Bagiye kumutora ikiziga kw'igenekerezo rya 29 ku mugoroba, ikiziga ciwe kigomeye uruzi Buzimba nyene nk'uko yari yarabisezeraniwe. Ikiziga ciwe cari kiryamitseko amabuye kandi cononekaye.